Mama Lao. Yeah. Karibu sana. Kwa Mama Tiena. Mama Tiena. Karibu sana Mama Tiena. Asante. Mbega freshire. Ingo. Bibera ko amazi imisi akoresha omo nziza cyane. Cyane. Urasa neza. Merci. Usiga parfait keza canke niyo imota yawe. Niyo imota nkuko. Utabishomera ngamizonga gusuma ryari. Ewe naheruka kera cyane. Naheruka umusubahanyirira passport sha. Oya bakwibiye ngaha. Abantu bo muri kote nibaze ko. Oya hasi honyene. Nuko yavuga baranyibye. Nshimwe cyane. Kambere. Ya vrai. Hari abantu mukunyaru wari ufite ikizere yuko kizogera igihe abantu bahakura cyangwa igikundiro nk'iki nyagafana. Oya sinari nuko nzi umuntu nyine abantu benshi bazi. Arakamugene nabonye kuri stati ngo birababaje kunyagirwa ngo kumebisi ngo ufite iPhone. Yego. Shabira habaje tutabizi. Telefone tembereze tubatembereze. Icomeke ngaha anya turabarangire tuza kuhaca. Abantu bamwambesha ngo ndabyibushe breve. Urayavura muri nzu ngaho onya kwera. Imeze neza cyane. Karabonye iri ni pop mugabo wawe ariko. Iri ni pop cyane kandi motane. Babivuga ko inamata neza. Era motane. Wama. 6,000 gusa. Oya sha twoca duhomba. Murashete lo savuro. Nwaruherutse kuja mu isoko kudanda. None burevye yumvise. Karamota sana. Karamota cyane. Rabu kuri indi. Fani yazitware he igiye kwikoresha mu irana. Azogaruka. Urabinge nafunga. Uroneka yuko yafunze ubufu. Urabona ko afunze ubufu ariko afasha. Nabaciye mu bintu byinshi kuri kwiba. Nibiko yafunga yuko vraiment Ebana bari barabikoze pe. Inoso. Yes, nuko ndarifashe ngaya muri kino kibanza. Ni Mama Lao ariko aratanga ariko aradandaza. Ubu twakoroye ni bitatu gusa, ubu twakoroye ni bitatu nusu. Nduriyo mu isoko fana arayimenyereye. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomedize ko mezereza mu smiriwe cyangwa muratsivana. My name is Franny the answer. Yes, nkuko ubona turi mu isoko ya Kotebu ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Yes, twise makuru yuko hari isabune nziza ringa anya muri kino kibanza. Ni sabune ya Tiena benshi yifu d'abord babesha gonda kwita omo. Yes, ni sabune yifu imeze neza cyane gose. Turi muri kino kibanza kugira ngo tuzimbe yakura mbega iyo sabune nziza ngaha muri kino kibanza. Ni bande bayikoresha bigandi bande bayiguze. Yes, muze tujane tuviri nice guest tandukanye. Cyane bagiye batandukanye. Yes, African TV ngaya muri kino kibanza tujane tubereke isabune nziza twumvise ngaha anya. Ndi naco twumvise surprise y'umuntu adasanzwe musanze mukunda ni Fanny Lavine. Mama Lao aza ko ari mu kino kibanza kugira ngo ashobore twerekana nyene kuri iyo sabune nimba ari yaje kurondera cyangwa imeze gute tujane. Mama Lao. Yeah. Karibu sana. Kwa Mama Tiena. Mama Tiena. Karibu sana Mama Tiena. Asante. Mbega freshire. Ingo. Bibera ko amazi imisi akoresha omo nziza cyane. Urasa neza. Merci. Usiga parfait keza canke niyo imota yawe. Niyo imota nkuko. Wow. Imota neza yambo basi. Yambo basi. Karibu muri Kotebu. Bazaniye omeze neza kandi zimbutse. Kandi ngura zimbutse. Cyane. Kina cungura mota neza. Cyane. Karibu rero kamara tusomesha. Twumvishe nziza. Usomo nziza ngaha anya. Cyane. Akarato kare bapembeje. Nuba wigira umubebe. Urakomeye. Iyo mu mwarayimenye. Neko mutaradishorera. Imeze neza, no imota neza kandi fata. Oya irazimbutse. Iya. Mwe mudandazizimvye ariko irazimbu. Oya. Ibi ni biro bitanu. 35 gusa. Uirazimbutse kandi ranamota ndazi bora mutandaza. Yes, dukuye ngahavye. Ariko muze kuza kudushora turi muri promotion. Munaza kuza kuraba sawa mutandaze mwungu. Yes, nukunya. Ego. Yes, Mama Lao yambaye neza cyane gose. Mama Lao utabishomera ngamisonga gusuma ryari. Ewe naheruka kera cyane. Naheruka umusubahanyirira passport sha. Oya bakwibiye ngaha. Abantu bo muri kote nibaze ko. Oya hasi honyene. Nuko yavuga baranyibye passport yo muganda arayitoye. Icize rero no musi ugarutse uje kugura omo nziza. Uje kwerekana omo nziza ngaha. Abari bitandukanye. Kamera harababariye ubu naho urahajyohorera.
wawe ndaharyoherewe nico bituma ndabazaniye urumva n'uwo munsi naho nababaye abajeje umutekano bo ngaha mw'isoko baciye bamfasha ndayironka warayironse ego na telefone vyose vyaragarutse sigura ko umutekano ari wose umutekano wose mushobora kuzimiza ngo kijana ngaha muri kote ibintu byose bimeze neza gutera inkuru rero ngaha anya abantu bakora goromo ku bwinshi wow urumva ariko kandi rero shana nakora kumwereka kugigura ngiye kamota neza cyane kandi aranazimbuye je nanze naga parfum mbe tujane rero indanire mu isoko kugira ngo tuje kwerekana umunziza kandi yakarero niyo mota neza cyane karibu boss mwamikazi w'umunsi asante umanuke buke ntuvune ubwo urabufate unsame manuke neza niyo mufate nguyo onya ga onya uyu munsi kubera ko utadushoreye omo no muturagura omo umunsi dufise amaomo kandi ameze neza mudushorere rero merci yes abanye ne mukunzi ba Fanny Lavin Fanny oui bakunze hano hose yakweye kwimara numva none namucinjira hajya ngo Fanny arazi bakibona amafoto uko iyo mipira ngo Fanny arazi ham ubu numva tabugate yarazi ndabayomo we ntawo udandaza ariko urayikoresha muhira banza uyumvirize kwanza nakawomo kitwa Tiena kamota neza kandi kazimbutse kandi irafata kandi ntimyora mpazazindi ego aka n'akanusu ni 3,000 hariho n'agafuko ka 5 kilo 30,000 naze rangure ako nawe uratwara ibitana muhira imisuza muhira urayibikisha ngaho kwa ntuze ibazi uragura none usamo uwo muharo byo bari kose naco bibone kwishimike nayo nyene ibazi oya ashobora gutana iyi nyo gukoresha muhira n'ibisa wowe wagomba kudandaza nanjye ngusize mu yo gutahana ngo byoca imera nabi oya yo gutahana buriyumvira turagaruka yes tujadiriro hano onye kugira ngo injene nakunda kubwira rero donc urumaze kuvuga izina ku buryo ahantu hose no mu isoko abantu baba bahari ufite ibintu bisanzwe no kuri kwimana Fanny no kwimana kare na warakorera mu isoko nandi hasage tano ariko uno munsi tukagenda bavuga ati wow ibintu bimeze gute no kuri pe oya bravo ndio gushima Imana gushima Imana ni sawa bote uraburangure nawo muyitwa Tiena urumva Fanny urumva deje ko ari ibintu bidasanzwe no munsi ushobora kuri wa muntu bidasanzwe abantu bashobora kubona ngo sawa amakuru ya Tiena mwayamenye tubazanire none sawa mabaye nimero mahoro nikudifasha wowe uhaza ngaho uje gusuma no munsi uje gukora kandi izindi business n'ubundi kudandaza bashore ugabana n'abashore gushora barikiye abantu gushorera kandi nko amasazi ho bari amasaha sasa baba bagiye gufungura ariko kandi abasuma barahari bamaze kuzigura nyinshi bazifite nyinshi ahubwo turabashimiye bazifite ku bwinshi yuko ari omunziza ukura amaze kwimesuza rero ushaka zo kutubwira agaciro kayo ndetse n'ingene wowe kwibona umusombero bikoresha ingene wayisanze umunsi wa mbere ndayikoresha nyine nabaye bwizere gusa sinari sure yuko imeze nk'uko nyene nasanze rero omunziza amamomo yose kiretse Tiena aramyorana intoki yego uraheza kumesa ugasanga ufise ebana ku maboko byahaye wi haba ni sawa murakomeye mudushorere Tiena ni muyumvirize cyangwa utwara akanotsi ugende kumviriza muhira uko imeze utwamire gusa wow umuya twameze ego hayarakomeye ameze ne n'ibitaro kana kanusu turafise ngaha anya n'ikiro 600 haro nagafuko muzo yirangure ni mwayirangure reka tubaha amanime iramota neza ahubwo mvirira tubahe nimero kugira ni mwashaka kurangura muzo tubarire kamota neza cyane gose zanditsa nimero nitsi 376
N'izindi. N'izindi. Yego indi. Nza n'iyindi nusu. Sawa. Just nukuvyifasha hano onya muri kino kibanda. Hari ico badufotoye? Ngaha anya. Sabuni kiragugwa gahanya kandi muzaje kose kandi ubukiro ciza gahanya ikugugwa ku bwinshi hano muzaje twe ntabanga tugira yese ko ndavuga yuko ari umwe mu bantu bakoze gose no musigamo batinya social media umva ko mwe mutarabakiriya bacu bigiye bitandukanye kanimero bagende bagatwara mudukurikirana gute kanimero murambeshe byakweye merci murakoze Nindeka bakamahe. Yes, nukuvyifasha ariko tubwira ivyiza vyayo. Ese tandukaniro n'izindi uramesa ukamyoka. Abantu gasanga intoki zamyotse. Ngatwe gusanga ari OG kabisa. Nta kumyoka, nta kwidoga. Kandi sivyo ndufata. Urana nk'ino sose ukayimarira ni basimwe. Muga iyi dukeya gusa. Iba yafashe. Kandi kibe intonya. Cyane. Amafaranga make gose. Amafaranga make cyane. Raporo y'izindi, yes. None. Wait. Yes, tugeze mu bice ahanya ni mu bice by'ino. Twinjire ngahanya. Twinjire ino. Uheruka uzogure Tiena. Niyo muyunguka cyane. Irunguka sana. Kandi mota neza iranafata. Numva ko imota. Ikiro ni 600 gusa. Akana kanusu. Safi tushoreye. Nani? Unanisemea yo bavuga ngo Kiswahili kinaenda unanishia. Ubu warabyaye. Yo, agomba pampers zimeze nabi kubera ko yazo kwishura. Ibaze. Yo, turonka ama message menshi kutamwandikiye uyu. Kutaje. Vuba tuzozibazanira mugurere Romo. Mugura kamureba. Genda wumvirize nayo kuntu imeze neza. Ariko nayo iva mu Burundi niyo nziza. Zogura mugabo nzoyigura pare. Sawa. Ubu niwe ushobora kugura Omo uzo. Cyane zigazojanye. Uzogenda hajya kuri stade Intwari uzigura. No mu alimentation ziba zihari ibintu nk'ibi. Nubu iyi turi mu kwigira. Wone kuraho Zifashe gahanya. Sawa. Aho handi bavuze ngo wabonye ivyo nakunda kugira fani kusa abakunzi benshi ahantu hose baba bahari. Imana ishimwe bravo. Imana ishimwe cyane. Ukambere ya vrai. Hari abantu bukunyaru wari ufite ikizere yuko uzogera igihe abantu bahakura cyangwa kugira igikundiro nk'iki nyagafani. Oya sinari nuko nzi umuntu nyine abantu benshi bazi. Yo. Ibaze bravo. Joy. Ujya watuja uri siyo no cyane uri kuri atatora. Sawa. Uravyumva rero. Kandi ibintu by'agaciro kandi cyane gose. Uno musaruro kubona nk'akarorero ku buzima bwabo hariho abakobwa bakiri bato. Abakobwa bakiri bato. Kuko ndababwira murangure Omo mucuruze irunguka cyane. Nk'aka gafuko ka 30,000 uciye ufata ugatekera Omo za 5 wunguka ingirane. Harakamigane nabonye kuri stati ngo ubirababaje kunyagirwa ngo kumebisi ngo ubise iPhone. Yego. Sabe ntabaje tabizi. Telefone uga miliyoni zinga. Kunyagirwa muri Shorere Omo. Waguze? Wamaze kugura. Sawa. Twego inyama none. Bugari na nyama. Yes.
nari uno munsi hari abana b'abakobwa bahejeje amashuri ariko kandi hari abantu badafise ico bakora mu isoko nuko bimeze wihangane bamaraho isoko no kunyene n'amavuta munyene aza kuza harimo egaho ako nta makaraza oya wanya aha nta makara ngahanye hari urumva arakobwa umunsi ko yaheze amashuri ariko akabona umugambi yokora ariko aje kugira gute ari benshi baheze ko bahaye nibagure umucyena tuzunguru kurangura omo kugira ngo ushobore kwidandariza amakandi berego neza ubeho neza ushobora guhomba pe oya ushobora guhomba nibaho kandi ko mudandaza ni byiza cyane biratesa neshima yego uri umukobwa ufite udufaranga twawe tuba ari duke nta muhungu apfa kugira kamafyeta nta mudushorere omo ni sawa mudushorere omo none iyi ni 3000 na kanusu agafuko nako ni 30000 ni omo nziza yitwa Tiena ifata kandi itamyora n'intoki inamota neza 3000 niyo yanyuma ego merci Garure Audrey mbari he amuhaye yatwaye nusu urakoze ni udandaza ni umesesha sawa kandi kimeze neza cyane turi muri promotion kandi bazita Tiena je banyita mama Tiena era bamuhe n'uyunya nawe ego sha ego imota neza ntimyora kandi irafasha ego Tiena Tiena mva kora kazina keza nakazina k'umwana wanje ego kandi uzoduhe feedback ingene wayisanze sivyo uza kwisanga bino bintu kuri African TV uzoduha feedback uzotubwira urakoze cyane papa merci Yes, nuko mubibona ngaha ego turamire yonyene tugize muri parking izija mu Cibitoki yes ngahanye barakora igura wa mukobwa yagiye yes biriko biradandaza biriko biraza biriko binjira watrose bu cyane ngaha anje fresh hano nyamuri kiro kibanza mu isoko zahenze zo kubiro yes ipimye neza twebwe turabana b'Imana imoto ni imota neza cyane gose murakoze hano onya tujane kandi kugira ngo ushobore kwerekana kugira ngo kandi ushobore gushika kure aho uri hose ushobora no kwirangura bivanye naho uherereye hose yego aho uherereye hose turashobora kurungikira amatoni yose ukeneye twese si bya bindi byo gutangura umugambi ata utipanze utiteguye duce ngaha tujye aha sure indani ni aho duce kuri cyajya pana gutangura umugambi udafite amafaranga pana bindi byo gutatonesha twebwe uwo mugambi twawugiyemwe twasenze mana yatubwiye ati ego nimuze mubere inyishu babandi bamyoka babandi intuzeya ariko mama rawo uradutera ubwo none umwaka uheze ugumuri shine uno munsi kandi tuko turasozera umwaka umeze neza sikuva mu bwija muja mu buyeze Tubabwiza tuja mu bundi. Ara turishomeka ngaha anya niko bimeze tujage tubatembereze Tunaticomeka ngaha anya turabarangire tuza kuhaca neza abantu bamwambesha ngo ndavyibushe prem urayavura muri nzu ngaho onya kwera imeze neza cyane imeze neza cyane gose urumva rero donc umeze neza kuva mu mwaka gushika muri kino ginga abanya bari two turagenda tujana imwe ku kilo zaheze kamata ico ni kilo inusu na nusu ini nusu urisiyo oya kini kilo Ausikarangi nusu sindio ba itaisha mapema vraiment sisi mpaka nusu hasika ibiro kandi abantu benshi bari kwagura inusu erega buri reka turabare ni makenye rega kabwo ndavyandika ndavyandika yes nuko vyifashe rero hari abantu benshi
mutari muherutse ku isoko ngaha anya ya Kotebu nukunya ngaha bimeze aho twaje kugira ngo ushobore kwerekana isabune nziza isabune yifu isabune yifu hariho iyi yera hariho n'indi isa n'ubururu hariho n'iya bleu zatandukanye ugura bivanye nakureba umuntu akunda ego apana urumva urazi ko hariho abarundi bihinguza ngo urumva ngo jewe ngo iyi muzu ngo yera ngo sinayomesesha ngo bleu ngo kangibici yera ariko twebwe twabamenyeshe yuko naho wogure ya bleu ntuziguma yera kwa kundi nyene ego giste ko baza rero kubona kene kumure kuzirangura kubera ko ingere mbo ingahanya mu isoko bariko barayihurumbira cyane n'ingere bariko barayigura biraboneka yuko izo hava umengo imara umwanya mutonya ku isoko bivanye nuko ziza oya sinabwiye ko zihingurirwa hanyene mu Burundi ntavya bindi byo kurigora ikura hanze oya ibintu byose bigize iyi sabuni yacu yifu bikorerwa ngaha mu Burundi amahoro murakomeye murishorere rero muramamagaye yambu nimuduhamagaye oya ntujamwo humura ntujayo gusura dushorera obonye fana bateye ubwoba abantu bakora ko banoshiga rega bamenye rega amapenga bako bakubonye ubu nta kindi kintu bakubonamwo babona kamera direct urumva twe ko turavuga ati iyi si izova ku isoko cyangwa ngo yabuze mwi ndiko ndavuga kubura ni iki ndiko ndavuga kubera ko ibiyigize nivyo ngaha nyene mu Burundi ikorerwa ngaha mu Burundi abahinga bahingura nyene nabo ngaha mu Burundi urumva rero nitwe tuyikorera byose biva ngaha nta citwazo cyo kuvuga ngo yabuze ngo ihari ego yes ngaha anya nibi ngaha anya abadadaje ibintu haleluya ni jambo ry'Imana kandi sha ati urazi yuko no mu masoko bahakirizwa ego cyane gose sinzira gomba mvuge aranungu baha bakirizwa ngaha anya akava ngaha anya kabisa yakijije jambo ry'Imana hose garavugirwa amena jambo ry'Imana hose riravugirwa cyane Imana iri hose yes funny abantu benshi bamabura kwizera ikintu kuko ari cyo mu Burundi akugashireko ego gukora ngo ari cyo ngahanya mu Burundi igitwobwira abantu dabo kugira ngo twe kwibuza turijukira cyane gukoresha ibintu biri wacu ikintu cya mbere twabwira abarundi nuko ubunyi tutakiri babandi ubunyi abarundi nabahinga apo abarundi ubu nabahinga bakomeye cyane bakora ibintu byiza kandi baba barigiye ubunye abarundi benshi barajirijutse ntibakigenda kuza mu mahanga ngo bace baherayo ahubwo bace baza kurangura ibyo bize ino mu gihugu ni ukuvuga ko rero ikintu gikorerwa ino ahubwo aba ari original gusumba kiriya cyakorewe mu bazungu bihanya mu isoko rigora ko abantu bashobora bari business bose bari bararondera amafaranga ubunye surtout abantu bashobora baguma baje kwishura abana bakoreruka ati iyi ndwigamana bigenda gute uturibuka kurangura uwo yitwa Tiena tugusigi ego imeze neza ni 30 agafuko k'ibiro 5 hamwe n'ibihumbi 6 ikiro n'inusu ya 3000 cyane kandi mota neza kandi ntimyora n'intoke ego wodukenera turakora uruganda rwacu ruri ibubanza ariko ngaha muri ville muri galeri iriho irahari ariko nawe turashaka ko orangura nyinshi kugira tuze turabarangira ngo muri Kotebu kwa Mwarabu basigire none tuko tungahe nta kibazo mwo kwandika nimero mushobora kudutorako sawa Tiena bazi ni umwana wanje ubwira izo nimero cyatsi yo yes nuko byifashe hano oya yes kugira ngo ndazi hama kandi nshobora kure barundi bashobora gukunda ngahanya iwacu just ngahanya biba byifashe 50 ego naho muzoshaka amatoni jana arahari karibu in Swahili
Just. Mere ni sawa. Tujane rero Fanny. Tugiye he? Turasubiza anye naho kugira ngo twereke nabandi bakiriko baraza. Ya, Ariko baraza gusoma. jambo. Bamenye mu nziza. Fanny, mu isoko habari hari uruja n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye. Ariko hari abasuma n'abasuma. Hari abasuma n'abasuma. Arubaje. Hari abadandaza inkoko n'abadandaza inkoko. Yes, ariko kandi bivanye n'ingene uno munsi iguzwe ku bwinshi. Nikiye cyizere abarundi bogira kuri zino munsi. Ahubwo jiki nyoheye kubona bariko barayigura ari benshi. Ni byiza kugira dushinga intaye turi benshi. Kubera ko uri kuravuga wenyine umenga je ndiko mpiga amahera nikego ndiko ndayahiga mugabo dose abantu bashinga intahe urumva navyo biba biryoshe cyane badushinga intahe muri commentaire ni sawa urakomeye Nyanzobe uri mwara murasi oya rasuma esha ariko nivyo ke absolument turese omonzize yitwa Tiena twifuza ko mudushorera ijya nyene ego twifuza ko mwadushorera nyene utegereza kuyibamenyereza hamana muri aka gafuko ni 30 ikiro ni 600 hariho n'akanusu ka 3 kamota neza karafata ikamyorora vyumva ko mota neza cyane uzogaruka undi munsi ubuzane 30 gusa oya 30 yezane oya 30 ni make oya ahubwo zana tubiri tugoye tubiri natatu turahari utwara kamwe oya gura oya ashobora kugura basi kilo cyonyene kugira ugende urabe ko yego kugira bone yuko fana tabesha fani tunatwatabesha gura n'icyo kilo samuga kubera tutari tuteguriye tumanze turondera uburyo meze neza ariko fana namukunda cyane abakora ibintu vyiza cyane nanjye ndabakunda urakoze yego okay nuko vyifashe ucuba omo ni omo Turi tumaze turakora ni za bleu. Ni za bleu turazifise. Yes, yego, foza tunabazanire. Za bleu turazifise, za bleu. Bavyifashe mu gisagara cya Bujumbura. Abiryoshe cyane gose. African TV. Nawe zoburi. Nawe ugure wo mariko. Iyi nyani kilo ni 600. Ni nusu turayitanga ya 3. Yego. Bitani nusu. Ikiro. Nubundi ni promotion rega. Iri kuri promotion. C'est vrai? Iri kuri promotion. Rabushire ku ico gihumbi. Nasa kuvuga 10,000. Ako woreka ha. Kana abonye iri ni pop mugabo wawe Iri ni pop cyane kandi motane. Babiva ko inamata neza. era motana. Wama. 600 gusa. Oya sha twoca duhoma. Joho. Niko ndabwira Joshua. Ndamujyati mama. Uramuzi? Nagira wavyumvise yo. Ko sanzo baba. Abo muri Adonai. Kugira ngo tunabereke kandi nawo mu nziza ngaha anye. Yabo umviriza mu nziza. Yego. Iki ni kiro ni 600. Dutazimbutsa hari nusu ya 3. Ndabehe. Tarampemba nare. Bari kugigo Kuri nayi. mu misi yavuba cyane ngaha anya urazisanga. Sivimix. Zuraza kuyobora. Kamutani. Yes. Cyane. Naho mbamaze mbadakufisa. Yego. Yes, turi kumwe na bamwe mu bakozi rero bo muri Tiena. Karibu sana rero. Meze neza? Meze neza cyane gose. Urasa neza kandi. Thank you. Kandi umota neza? Merci. Kubera ka umo Tiena. nico gitu. Ya cyane cyane. Anita wangu. Karibu cyane. Milele. Wavyumvise? Yambo gose. Umeze neza. Cyane. Urasa neza. Ariko kandi sawa muri Tiena, muri lo trésor. Tiena ubundi ni sabuni y'ifu, lo trésor rero Ni company. Sawa. Ihurimo ibintu vyinshi kandi bazogenda baramenya. Yego. Umeze neza ariko. Fresh. Ndamutse kwanza abakunzi ba African TV. Abakuze ya muri cinema zigiye zitandukanye. Uno munsi nabakonye ne mu rudandazo. Murundi kwego. Yego. Agashakoshi kamwe. Asha. Imana hugumirize bose. Azanda hugumirize. Nta kimenyere ku mahera apana. Ntunyizeye none vyavure. Ubavuka imwaro ubibona.
Jewe ndavuze inkaro rero. Abanyamwaro turago. Mahera ndabahwe. Abanyamwaro uba. Yes. Yego. Ngaha anya d'abord. Ino sabune yacu Tiena. Bayakiriye gute? Ubonye bako bayakira gute? Bakiriye neza cyane gose, ibintu tayi twiteze. Nuko twatangaye. Bakiriye neza, abantu baje ari benshi cyane, birashushe. Yes. Ani, ngaha anya twabonye abantu benshi bayihurumbiye yagudwe ku bwinshi cyane gose. Abandi avuga ati reka tuje kuyitesta, reka tuje kuyitesta, ariko hari abamaze kuyikoresha. Muri zimwe munahe umaze kumva. Isabune wumva, amashinga yabavuga gute? Akamoto konyene. Niyo mpamvu baje baguma bavuga ati akakono kamoto kuyo nagaye. Yego. Bashobaraza. Hama ikindi naco tumenye amaumo menshi abantu tukunda kumesa mwabagabo ni mu mesa. Bw'abapfaso. Turamesa. Intoki zaramyotse ibisikomere. Yego. Rero iyo sabuni yacu. Isabuni y'ifu. Yego. Tiena. Ikomeretsa. Yego. Nkuko undi Tiena ibivuga mu kumesura haba ari mu rukundo rwinshi. Ntabyo kugira n'ibigwana oya nta kugwana ugira urushamo urukundo rwinshi usanga tikoze yego bivanye na Tiena ingene isanzwe imeze rero ntaheza abenshi nuko umva irafata imeze neza benshi bayikunze ikindi nuko izimbutse cyane ko kabijya rero yego inusu uyitora ku 3 ikiro kuri 6 ariko kandi ibiro 5 kandi kuri 30 reka ibyo biciro rero ntubitebe ko gose kuko urabibona nyene urabibona bivuga ku munsi ku munsi rero turacari muri promotion yes aho sawa mugabo barabizi yes hari abantu bavuga ati none twebwe ngahi iwacu kwitaradushikira twizere ko Tiena izosanga abantu bose mu mihana yabo uburyo agiye mu botike ayisanga cyane yego nashashane yuko duhamagaye hari numero baturonderako cyangwa ugasanga dusanganize no ku kibanza cyangwa dusanga no muri company nyene nyezina birashoboka yuko tugirane tuyibasanze abo bari nashashane rero mu gihugu hagati tuko turajaye nk'Imakambo barayifise Tega barayifise cyane abarangura rero muno mwadushake tuvuge ku bantu barangura nabo kina matoni menshi turabasanza iyo bari burya nukeneye tubone burya arashobora kwironka abantu benshi gama bagira ubwo bavuga ati sha isabe tuguma tugure burya ntizomara igihe gitonya icyo kintu abarundi bo kwizera nka garanti le trésor yaje yiteguye cyane yiteguye ku buryo bw'uko abashaka amatoni na mirongo turahari n'ubunyana ashaka dutesta ubunyana dutefandi ishaka amatoni angana uko se aba bashikiriye sivyenze birinda ngo birinda kurira amazi ngo bigire gute bikorerwa ngahanye wow tubikorera ibubanza muri musigari yes ibintu bimeze neza kanga badufashe ngaduhe akantu kamwe kugira ngo ishobore kubereka isabune ya Tiena ngaha anya irahari ni mama rawo ngaha anya bamubibona ibintu bisa neza ngaha anya wow uramaze gukoresha isabune nabonye je kudo munyamwara yasha abanyamwara n'abarucubiza nagumiriza oya ye zana gumiritse apana mukama w'ikigo nagasabune keza yitwa Tiena kandi zimbutse imeze neza cyane ni 6000 kilo 3000 nusu agafuko ka 5 kilo ni 30 urakoze karibu kandi yes muri rudandazwa uno munsi abarundi benshi bamaze kwimenya bariko barayibona ndetse banayihurumbiye cyane gose nikiye kintu abarundi mubabwira tubura yuko amaparfum baseze ego bavye muri tumora ego kamutaneza ego ni cyane nibaza no mukemera ko arakumva ko kamoto bako arakumva akamoto barakumva iyi ni ya 5 kilo iyi ya 5 kuri 30 gusa 30 yonyene ushobora no kumara umwaka wose ewe sa bose kwamuzanira niyomo nziza yitwa Tiena iranazimbutse cyane gose inusu ni 3,000 kuri no mwanya ikiro ni 6 binaho ni 5 30 gusa twatuguhereza nagashaje nagagunira kunyene kapima 30 yonyene ikoriwe ngaha mu Burundi ngaho ibubanza ni musigati masanganzira bana ko ari iwacu none mutehenuke nduguze n'urushira abana base apo je wari impa ko musigati nanjye nagucongerene ubwo murabira hagofirera urakoze cyane yego yes ni inya rero Tiena uje kugura mu tige hagiye hatandukanye uraza kwironka hariko na nimeho ngaha anya kugira ngo ushobore kuronka ziboneka neza zafuditse kubera izuba riri ngaha anya ariko ibintu bimeze neza yes turaza kubabwira turaza kuzibandikira kugira ngo bashobore kubimenya ana ndagushimiye cyane ariko rero hakintu mutamenye ubundi bini umurundi kazi muhamusuzugura abarundi kazi
mukabasuzugura rero niyo mpamvu rero mwomenya neza ko aha duhari kubera umuntu umwe umupfasoni umwe yahagurutse avuga ati dukore ubushomeri duteze imbere Uburundi yego musibazi kiye afata kava ngo muzivugize nimero kuko ni murondera zose rega ni murondera zose ni kuri numero 61 19 79 42 yego mu Kirundi yego 61 19 29 42 yego hama yende ntawe nibuka basi yego mugabo yo mani ntacho bamaze kuyibura bamaze kubamba yego yes mumuhamagare hama kandi mushaka isabune nziza muzo muyironke kandi mutsubire kuza muramyoka abadamu bacu muhira usanga bamwe musanga no munzu hamota neza muntu atatsindiga hari iki kumba naka gasazi risazi ntidukira mu oya iyo wakoropeshije kano kawo ibintu yabifashe neza asante sana Juanita wakoze cyane gose ubu turi kuri Karara Salama wabonye Vanilla Vina niwe yifatiyemo Vanilla Vina bahereza Vanilla abantu bazinde bose I'm telling you this product is from here in Burundi actually I'm telling you this product not from Tanzania. Wamaze kwishikira kuri Tanzania. From here. Yego. Wow. Burundi. Nakugwa cyane. Kugura iyo ubu uri mu patriote kundi gihugu vraiment. Ni produit korerwa ngaho muri kino gihugu turiko turashira ku mugaragaro abamaze kwikoresha kudandaza no gupima dukuri kumana twaranyazwe dukoresha omo zivani mu bindi bihugu iyo munsi duvise yo muka muri kigwa ambare et produit par le trésor Burundi. Oh my God. Ndabizi n'abandi bose ndababwira ni muri vire no muri vire niyo hari agence uzobashaka kurangura akeneye nyinshi gose tuzoyimutwaza nakabaya nangorane azodusangiye muri vire kuri galeri iriho a 05 nukunya vyifashe yamaze kwifatira urabinge nafunga uroneka yuko yafunze ubufu ureka ko afunze ubufu ariko afasha nabaciye mu bintu byishire kuri kiba nuko yafunga yuko vraiment bana bari barabikoze kwe inoso yes nukunya rifashe nganya muri kino kibanza ni mama laho ariko aratanga ariko aradendaza ubu twakoroye ni bitatu gusa ubu twakoroye ni bitatu nusu nduriyo muri soko fanara yimenyereye twakoroye musitari bwe muje ku murongo turi ku murongo rata ibiro bingahe gira ya nusu gira ya nusu shikira ribo bigurira baze barigurira mu kuguma kilo negere mugure yego iki ni kilo zani nusu kuma ya nusu sawa yewe mushike mugure iyo omo nziza cyane yewe irabo irabo twipima gute inusu makaka il faut venir en grand nombre acheter le savon nwaruherutse kuja mu isoko kudanda none urevye karamota sana karamota cyane irabo kuri indi fani yazitware he igiye kwikoresha muhira nawe azogaruka kandi fani yes mu gusozera video yacu kuri no munsi nicyo kintu obwira abarundi abantu bose baguze ino sabune kuri no munsi urandanya ni sabune nziza omo imeze neza omo idatumi muzicuya Yica yakorewe mu Imana ku maboko yejeje kumesa vuba tunasema ikiye waje yani urabona ku maboko yejeje kumesa bashimiye abantu bose batwizeye bakabura wese naona mama utanambia yego utanambia nuko bobwira abandi uko bayisanze ntibavye kumizemo ese birarangwa ni mugwanire mu karere babivuge abandi bayimenye ongereza muco na feedback n'ukikana muzombarira ingene mwabisanze yego kuko ejo abantu bari bamaze kuyigura nibo bariko barashinga dusezera abakunzi African TV bye bye turi kumwe